Mwaramutse uno munsi twaraye turose amakuru y'uko isoko y'Ingozi yaraye ihiye ikaba ari mu rutonde rw'amasoko menshi azarasha mu Burundi uko bukeye uko bwije. Nagomba nkore analyse iri sérieuse ku kibazo c'amasoko yo mu Burundi, nihe hypothèse zingahe turondere inyishu canke twibaze ikibazo ayo masoko asha kubera iki. Kuko ari kuvugwa vyinshi kuri internet, bamwe bakavuga ati n'abadede bayaturira, abandi bakavuga ati ni accident zisanzwe, abandi bakavuga bati ahubwo n'abansi b'u Burundi, hari nabone uzengo bavuga ngo ni SNL sinanzi yuko inakibaho, abandi ngo ni ba Pacifique, abandi ngo ni ba Semerera. Nashaka tumere nk'aba sérieux twiyumvire analytiquement, ushireko ntuzeye logique, hanyuma turabe ivyo bintu vy'amasoko asha mu Burundi. Jewe nihaye hypothèse zibiri arizo kandi abantu benshi biha uhereye hejuru. Hypothèse ya mbere ni accident, donc ni accident ishobora kuba ari umuriro, ari indi mpanuka y'ubundi bwoko, ari umuriro nshaka kuvuga electricité, kumbura umuntu ayikanywa itabi, nubwo ku muri iyo batakunze kwishira muri accident, mugafashe ko ari accident donc atari umuntu yabigize nkana. Hanyuma hypothèse ya kabiri ni umuntu yabigize nkana, ico bace bita arson mu Congereza, donc umuntu agiye arayiturira kumvo iyi canke iriya. Turi kuri arson twoca dufata ibigwi bibiri kandi ube yaturiwe n'abadede canke yaturiwe n'abantu banka dede. Kumbure ya gatatu ni conflit ziba ziri mu masoko, umuntu ata bintu vya politique arimwo, juste akavuga ati reka isoko ndayiturire kugira ngo abandi babihomberemo canke ibintu nk'ivyo. Canke competition, nimba hari isoko yo mu Ruvumera, hariho n'indi soko yo mu Buyenzi, bakavuga ati bon isoko iriko iraduhomvya reka tuyugare, ibintu nk'ivyo niyo hypothèse yindi nariko ndavuga. Reka mbere kuri hypothèse y'impanuka. Impanuka jewe novuga ko ikintu gikunze gutera impanuka ni ikintu ca electricité, ku bintu vy'umuriro. Nivyo novuga kiretse kumbure ari nko mu nzu domestique, ico gihe abantu bariko barateka bashobora gutera impanuka, canke ari ahantu novuga ko ahanini ari ivyo bintu bibiri, umuntu atetse canke umuntu ari électricité, mugabo vyose novuga ko ari électricité à la fin de la journée. Alors électricité bica bitangaza kubera iki? Nibaza yuko electricité vya court-circuit navyo bivuga vya overload, donc aho haba ariko uburemere bwinshi ku bintu bikora mu isoko, ari ico gihe kumbure amasoko yorasha ku murango, kubera n'ico gihe abantu benshi bariko barakora, n'est-ce pas? Hashobora kuba hari umuntu hirya ariko arasudira ibintu nk'ivyo, ibi bintu biba biri on, imashini ziko zirakora, hashobora kuba hari umuntu ariko arateka afise microwave, sinzi ibikoresho mukoresha mu Burundi. Numva mwijoro n'igihe novuga network rezo ya plutôt ya y'umuriro ya electricité iba iri anda ifise load, ifise uburemere bukeyi, yikoreye ibikoresho bikeyi, kubera abantu baba baryamye nta muntu aba ariko arateka, ama ordinateur menshi abasinziriye, ayo masoko nyene nta bintu biba biriko birakora, usivye kumbura ama frigo n'ibindi bintu bisaba kuba biriko birakora 24/24. Donc sinumva ukuntu mwijoro ariho hantu hoba amakurusiriko ata muntu ariko arakora, hoba overloading ata bikoresho vyinshi biko birakora. Techniquement numva umenga iyo ni question umuntu yokwibaza ko itoba ari course. Ikindi muri temps moderne muri iki gihe usanga hariho systeme ya protection et de boundaries, donc ku hagati ya transformateur n'inzu barashiramwo ibintu vy'ama interrupteur. Kera wasanga ari ama fusible aturika, iyo washizemo fusible itafise same ratings, itafise amperage zikwiye n'ibiriko biracomekwako igashobora guturika, vya connection nawe bikafatisha umuriro. Mugabo ubu ayo ma circuit breakers nkuko bayita ni switch interrupteur yizimya, hanyuma ugasubira ukagenda ukayatsa ama condition wayagize neza. Ufashe nk'akarorero abantu muri Burayi murabibona, harashika nk'igihe ukabona umuriro uragiye,
ugiye ugasanga ahantu hari akabox kamwe karimwo ayo ma interrupteur switch box harimo zimwe ziri hasi ushobora kuyizamura mu gihe waba wizegeye ko ata bintu wari wa connexe bimeze nabi cyangwa ukaraba ico kintu kigutera induru gitera ingorane ukakivanamo cyangwa ukagikoresha ari nka stove ifite nka court circuit kubera okurdita urutsinga rufise insulation ni ikintu ca jaune kiri inyuma y'uru rutsinga iyi ni nka insulation hanyuma uko ugikoresha kitakibozoka nk'ahantu kutari kubona neza kariko karabozoka nuko yatari kura nini cyane nta inama amperage makeyi ugaca usanga aka gatsinga kegeranye n'akandi na cyane cyane yo kashushe kashobora gutera iyo probleme ya short circuit. Rero nakuvuga ko iyo problème yiresolvinze ukagenda kuri ya switch box wasuruka duza iyo interrupteur yakorotse hanyuma ibintu bigaca bigenda neza. Nibaza yuko kuva aho vyakabereye CNDD-FDD bagomba ko barashizeho izo systeme za protection kuntuzeye kuri uwo muriro. Ariko aho nca nakiza CNDD-FDD nubwo tukiri kuma accident naho baramugisaba ba CNDD-FDD umva itakora izo protection hanyuma ntishira ama systeme ya alarme kenshi na kenshi usanga no mu mazu asanzwe ni nk'iyi wanje aha hejuru harimo alarme imwe smoke alarme ngize ibona iruhande y'itara kajya kanu gafisa gatoboro ijya andi nka jewe nk'ubungiye ngahaguruka nkayikoza ko igiti irashobora kuvuza induru suje ko nabandi ko nda disturbinga abandi iyo dutetse hanyuma umwotsi mwinshi ndabifata ko muri makeyi iravuza induru abantu hari mu nzu bakavyumva ku ma system industriel hoho iyo nduru ntibayumva abari ngaho hafi gusa ahubwo n'abari kure muri station y'umuriro baca bavyumva bazana za kizimya moto bakazimya entre temps hariho systeme y'amasibica sprinklers donc amazi aca sohoka directement automatiquement akaba arazimya hakeyi kenshi na kenshi imiriro birazimwa gutyo ata muntu uri arahashika mwana cyangwa kuvuga uko kuntu hatariho protection nihabe iyo systeme ya alerte nihabe kizimya myoto donc inzigasha abantu bariko bararaba ngo heraba bari gufata amafoto ahatabonetse iyi systeme kuza gutabara cimvuga yuko uwo muntu nk'inzu y'umubanyi iri kirasha ababanyi bagaca bajya ku gatumba gufata amafoto woreka kuvuga ko ababanyi nabo bari mu baguturiye cyane mfata ko abanye rebo banturiye mvuga mu Kirundi aho inzu yahiye abantu bazana amazi basokamo mugabo hoho kizimya moto ariyo leta ukabona ntiyigeze iseruka kandi inkuru yayimenye sandute inkuru tuyimenye ba Pacifique bariko baravuga bacimamanda batezokira kirasha nta kuntu wombwira ko ibujumbura batamenye ko inzira kirasha ngo baruke kizimya moto. Anko ni batazo bafise kubona bafise ama V8 angana kujya zija cortege V8 zitatu zigendanira sepa ndira ko buca ndakugarika umuzenda birabe izo zoja kugura kimemoto igafasha abanyagihugu gufasha umuntu w'umuzenda ubundi agiye gusaza nawe akafata ikamyonete nk'abandi akagenda ku kazi canke korora anyway ndamukare byamuze donc ico ni kibazo ca dede nta umuntu uja kubideha ari accident kibazo ca dede ni kibazo ca connection kirazira yuko ubagaza yubaka network mu 1976 nguze uhaye imyaka 40 ntiwige wiyumvira 40 50 ntiwige wibaza ko ikeneye kuramplace sinzi umuntu ariko avuga ngo abantu batera ama transformateur itransforma imaze imyaka 80 ibikenewe kwisubiriza come on kandi ubwo umucomeka ko ibintu vyinshi kuko unimba wayubatse hari inzu zishika 30 muri yo quartier ubuziga zimaze gushika inzu majana 3 kago umucomeka kuri ya transformateur of course izo pasuka ijo ni kibazo ca dede dans tous les cas donc vyose bigiye kuri dede donc urubanza dede niyo guilty même un accident dede niyo ya guilty au sens ya prévention au sens ya intervention hanyuma au sens ya communication ntitugira tubona dede isohotse iti bantu turabasavye mutwihanganire turahojeje abantu baboze ivyashara vyabo kumera systeme ya protection reka tubigishe gukoresha assurance ubutaha muzo mufise ibintu mugira reka tugikugira enquête tumenye exactement ikintu cabaye niba ari accident rimwe bica bifashanye kuri prevention iyo communication ntayihari iyo enquête ntayihari donc iboneka yuko dede ico gihe iri guilty kubona itakoze iyo enquête d'ores et déjà nivyo bindi vyose navuze. So
yaba accident yaba ikindi sendede kuri iki kintu ibaye guilty niyo ibitera. Ariko encore une fois je novuga ko atari accident kumva navuze yuko yaba electrique kenshi na kenshi ibiba abantu bariko barakora, kuko niho haba hariho activité, hashobora kuba ayo ma short circuit, court circuit n'ayo ma overload. Yuko donc ushobora gusanga waremereje network rezo. Hanyuma hypothèse ya kabiri ko hari umuntu ayiturira, tuca tuza encore dufate ko nkuko abo badede n'imbonera kure bavuga ari pacifique, vyo biratwengeje. Umuntu atigeze ahonyora mu gisirikare, atigeze no mu gipolisi, atigeze aja no mu mbonera kure, umuntu ari muri Belgique ibirometero amajana agaturira amasoko ashika 6 mu mwaka umwe, hakabura umunsi n'umwe bo mucakira, ubwo rutaro agendera ko rurakomeye, nta sanse bifise. Nta muntu ari hanze ashobora gukomandita ibintu nk'ivyo ku bantu bari mu Burundi, nubwo yo bari mu Burundi wanashaka ngo babinane ko abarundi bamufata. Aba ba SNR bashobora kumenya umuntu yanditse tweet ugiyeho kuri Twitter cyangwa X, hari abantu bashika imiliyoni n'imiliyoni bona amatwitter ashika ibiliyoni ku muntu umwe yandika amatwitter, abandika ibintu bishika 8-10 ku munsi. Bakamenya ati we waragize twite kuri uyu munsi. Baravuze donc une armée y'Amerika irakoronga kuri internet iri abantu bavuze bitari vyo, bakananirwa no gufata umuntu ariko atura amasoko ahomvye abanyagihugu bingana gutyo. Ubie barakorana canke hari kinyigije inyuma. Donc mufise igipolisi cyose, mufise igisirikare, mufise iyo SNR, mufise imbonera kure ziba ziko zirakizura un peu partout, mufise abanyagihugu batoye 100% pour dire que buri munyagihugu ari aux alentours n'umudede mwene wanyu, mufise abahari bazamu bacunza ayo masoko. Bishoboka gute ngo habure umunsi umwe rudende mujyamira uwo muntu mugafata mu bishoboka gute? Ivyo bintu ntibishoboka. Ivyo c'est impossible mu gihugu kimeze nk'Uburundi uko kimeze. Ndashize ko izo nzego zose iri za dede, ugashira ko nizo nzego ziri informelle zimbonera kure n'abanyagihugu bafise mu bidandazwa n'abaturage bari hafi na hafi. Uburundi n'ukuntu bungana ntibishoboka ko wocengetera ugatora isoko ntibagufate. C'est impossible. Ivyo ntibishoboka. Ivyo ntibishoboka na gatoya. Encore une fois nta enquête yigera iba bati bavuga ati isoko yahiyuku umure watanguriye hanaha twagiye dusanga harimo substance kunuku niyo bakoje mu guturira, kuko isoko ntushobora kujana ikimuri n'ivyatsi nguteme isoko icisha yose, kiretse sinzi ahantu stratégique medantureka ukavuduka ronka ntuze rapport enquête. Mugayo kaceka bakamezwe nenda y'ingoma ushufata ati babantu barishize kugira enquête nibo babikoze. Nce nibo kundi intuze comment kuri Facebook ngo wogira enquête yimbitse ngo yasanga basemera aribo bayiturira, abo basemera aribo baturira. Exactement uwo muntu agira enquête yimbitse ninde? Ni leta y'abadede yagomba kugira iyo enquête. Muko nitayikora kandi abantu bose bemeza ko koza enquête yimbitse ushobora gutora umuzi w'ikibazo, no kuvuga ko uwo muntu muri ko murakorana. Sinzi ko munahura ukuntu donc CNDD-FDD ifise inzogo zose. Je vais me répéter encore une fois ndabizi, mugabo bakanarwa no gufata abantu bariko batura amasoko un peu partout, kandi uvuga bari averti kuko si urabona ko batura amasoko particulièrement, no kuvuga ayo masoko nk'ubu abazwi akomakomeye vyari vyoroshe ko bahashira ingamba z'ubwirinzi cyangwa cy'abanyarwanda nk'akarorero kamera ntabwo izimvye. Kamera mu vy'ukuri je nibaza yuko kamera ushobora kugura kamera kuri Timu jano ndayifise igura amadolari adashika 10. Bo sinzi ko ndafise nga kamera igurwa amadolari adashika 10. Iyi kamera kandi ntabwo isaba power nyinshi, nibaza ko ari battery ikoresha amabattery. Iyi kamera irashobora kuyishira kugura 6 ukazishika mu makorone yose y'isoko yawe, komsa igihe isoko yahiye mukagenda kuri systeme mukaraba umuntu yagiye yegera kuri iyo soko canke aux alentours iyo soko. C'est très facile, ntabwo ari ibintu bizimvye, ntabwo ari ibintu bigoye, ni kamera iri très simple. None abadede bashizeho izo ngamba z'ubwirinzi, no kuva ko banegije ko izo soko ataco zimaze, ariko ko na cyane kumbore ari babikora kamera nkaka kariko
mounting screws ukumva yuko amasoko acunzwe. Ibi bintu no kumihana y'abantu tuba tubifise tugashirako kugira ngo ushobore kumenya ibiriko biraba hagize umuntu aza. Kenshi zose kwanza na systeme ya alarme canke ya signalement, uri wibere nkiyo wagiye gutembera mu kindi gisagara hakaza umuntu kudora ku muryango uza mu badidi hari umuntu aje ukaraba ukamubona mu maso ukanore wewe rimwe rimwe usanga ushobora no kuvuga uti wowe urinde ibintu nk'ivyo. Medantureka urashoboye ku recordinga hanyuma mu nyuma ugasubiza inyuma karaba ni bande bantembere kuri uyu munsi ntari ndahari ibintu nk'ivyo. Ibi binaniraga na gutema abantu. Aka kantu kagutumye kuri muri Chine ukashobora kukagura amadolari atashika 20. Ivyo bibananira badede gute? Kubera iki bazi ivyo bari kwarakora. Donc izo hypothèse yuko ari abandi bantu baza kubiturira nayo nyene ucu usanga abo bantu bakorana dede nimba abandi bantu. Kubera iki? Kuko nabivuze nta enquête ziba nta enquête ziba, nta uburinzi bukorwa ibintu nk'ivyo. Ariko na cyane bazo kuba barabafashe mu gihe hogira ubucengetera akaza akagerageza guturira isoko batamuzi. Alors bica bisegana hypothèse imwe ko ayo masoko aturirwa n'abadede babigira nkana. Impamvu niyo nosigara nzotohoza nico kibazo cyonyene gisigaye. Haravuga ngo hari ibintu baterekera ngo bagomba gutanga ibimazi kubera ngo amasoko akunze gusha ngo ari weekend dimanche, usibye no munsi ntiyari dimanche ngo canke ngo hari evenement. Ivyo noja kubitohoza sio kintu vy'amangetengete ntushobora kubitohoza. Je sinumva ibintu by'abadede bazanye vy'amangetengete mu gihugu vyakwigihugu cose. Ikindi ngo bagomba gukenesha abanyagihugu ngo batwara abanyagihugu bakenye. Iyo ide nayo nyeje nuvumenga ni ide y'ubu primitive mu abadede vyose birashoboka. Ikindi ngo harimo ibintu vy'ishari bo ry'amasoko na yakera, harimo za ntwaro za kera tukine tuziturire hanyuma dutanguriye ubushasha tungana twese. Nabyo numva ari primitive de ko economy yose uri kushira ku mavi. Dantureka ama cause à part, ama motivation à part. Je analyse stricte nkoze nuko ayo masoko aturirwa n'abadede. Change my mind. Uze mu makommente unsigurire iyo accident y'umuriro ya electricité iba mu ijoro atavyombo bicometse. Unsigurire nimba CNDD-FDD igerageza updatinga ijya systeme ya switchboard kugira bashyiraho izindi moderne zishobora gukarikira kukata iyo current iba nyinshi canke habaye court circuit. Umbwire yuko wa systeme za kamera ziri hirya no hino kugira ngo bashe kubona abo bantu bariko baraturira ibintu. Unambwire enquête zihora ziba conclusion zishikako. Ivyo bintu bidakozwe nta kuntu woreka kwinuba ko CNDD-FDD ariturira ayo masoko. Urubanza ndaruciye etse final. Mugira umunsi mwiza. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.